ntabwo imeze nk'izindi. Ni club iryoshe ariko inababaje. Iryoshe kandi babaje. Ahubwo nyene ni club yageze kuri vyiza ariko vyabaye na bibi. Si ibintu birava kubi. Ariko ikintu bakunda kuvuga ngo projet nyayo ariko mu minwe itari nyayo. Projet nziza, projet nzima, ariko iri mu maboko meza, ariko ayo maboko bidahura, damacinga n'uyihagarariye. Nkunde nifashishe abagabo ku mugabane wa Buraya. Twarabibonye aho equipe nka Barcelona itegura projet iri kumwe n'umuntu ayumva yibaye mwayizi. One Laporta ayihagarariye ari à la tête, akavuga ngo kuri tapis vert Xavi ingo hagarare nawe mpagararire hano. Twese twavuga ngo ko Xavi yabaye mu bintu bya Barcelona avyumva ni ya minwe ni yaza guhuriza gufatana kagumya, ariko biranga projet ya Barcelona izina Xavi warumva ko biri buze guhura, ariko mu kibuga ukabona bitanguye kwanka guhura. Twagiye i Parc des Princes, halafi gutegura projet yo kurondera Ligue des Champions hasi hejuru. We ukabona ko projet mu nyandikira teguye imeze neza, iragenda ukora igikenewe cyose, iceri cyose halafi uri kuramusaba aragitanga aragikora. Ariko ukagira guca ukabona azanye umumenyereza atavyumva neza, atari mubi kuri profile muravyo uravuga ngo ni muri Pochettino mwiza muzima, bitewe nuko yateguye projet ya equipe nka Tottenham Hotspur ifise bike par rapport nk'ivyo Paris Saint-Germain ifise, akayishikana ku mukino wa nyuma wa Ligue des Champions. Bati tubaye dufise Paris Saint-Germain meze kujya tuka muri Pochettino, dufise abakinyi beza, projet iranditse irasomeka irafatika, biraza gukunda ko gahunda dufise yo kubona Ligue des Champions tuza kuyishikako. Ariko Poch akashika bikanga. Iyi equipe ni Flambeau du Centre, mon ami, tuvugisha ukuri si ibintu byo guca ku ruhande. Biragaragara ko bene Flambeau du Centre batanga igishoboka cyose kuri Flambeau du Centre, batanga buri kimwe kuri Flambeau du Centre. Equipe ishobora kubwira umukinyi nka Omar ati nivyo wumvikanye na equipe naka baguhaye ibi, tori ivyo baguhaye tubigwize na kabiri ugume hano, kuko tuzi neza ico tugushakamwo ico ushobora kuduha. Abwira umukinyi nka Beni ati turazi kuri kuravugana na naka ariko araguha ibi, tori ibi ugume hano. Uyu murangira Ramirez, tori ibi guma ha, turagukeneye uzodufasha. Ya effectif twariko turavuga Flambeau du Centre, ubu turi kumwe kuri YouTube bariko barababona. Urababa bakinyo bahagaze taye, bakinyo bameze neza, technique bameze neza, kubongera ko mumenyereza yitwa Dodi Rukundo Jean Dodi, tactiquement numwe mu bamenyereza nemera hano mu Burundi. Kuri tapis vert abwira ngo wucisha hariya fyonda hano biraza gukunda. Ariko ico Flambeau du Centre ico nico bifuza, ugerageje guhuza iyo minwe ku myaka maze biragaragara ko bitari ko birahura. Atanga vyinshi vyiza bishoboka muri Flambeau du Centre, ariko nishaka ndi bavuga ngo
jewe nawe twese turi beza, ariko iyo turi kumwe turiko turakorana vyaranse ko bivyara ikintu ciza, sivyo Bahizi? Bavuga nti Abdul Bahizi bari kumwe, uri kurabara batavuga tuti ni beza, barashobora kuduha ivyo twifuza, ariko abantu bagatangara iyo twicaye kuri plate imwe tubahaye ibiri munsi y'ivyo bari badutegereje ko. Flambeau du centre wa effectif bafise ukaraba n'umumenyereza bafise, yari ekipe yo gutanga ibintu vyose bishoboka mu kibuga, ariko ni ya ekipe uyu munsi ejeje gukubita message dongozi bitatu, igiye imbere ya Royal Vision itsinzwe kimwe canke bibiri. Ivyo ntaco, nta kibazo, nta ekipe idatakaza, ariko tugaruke kuri bwa bwiza nariko ndavuga. Uburongozi bwa ekipe ya Flambeau du Centre uheruka ni wamye bugaruka ko bariko barakora buri kimwe cyose gishoboka, ABCD do A a Z, bagatanga vyose ekipe ikeneye. Motivation 500,000, motivation muri yone dutsindire Bomamuru, kugerageza gukora ibintu vyabo mu buryo buri officiel bugaragara, imbuga ngurukana bumenyi zabo ziri bien alimenté, zirakora neza, bisikura ko ibintu vyabo vyose biriko birakogwa, bimeze neza, biri ku murongo, birafatika. Ugiye kurondera ikintu Flambeau du Centre uyu munsi kuri izo social aza kukironka, roronka Flambeau du Centre ngiki kirahari n'ikintu gifatika. Ariko ubwiza bwa Jean Dodier nk'umuntu ari kuri tapis vert aza guhuza ivyo abakinyi bafise, uri Kofi huza na Beniki, we Beni raba imbere yawe gato, Omar arahari, huza nawe ibi, Omar unamura amaso raba imbere Ramirez ariyo, huza nawe ibi, bize gutanga umusaruro positif kuri ekipe ya Flambeau du Centre. Ukabona mu vyiyumviro biraza kwemera, ariko ntibiriko biremera kuri gwa rugero Dodi abishakako. Akabari mpera mvuga ngo ubwiza bwa Flambeau du Centre n'ubwiza bwa Dodi bishobora kuba vyaratevye guhura ngo bihuze, yamara ukaza gusanga igihe twari turindiriye gishobora kubiki, navyo ntawo vyirengagiza. Igihe twari turindiriye gishobora kubiki, eske inyuma y'amafinale abiri atsindwa na Bomamuru ubwo biraza gusa gute, biraza kugenda gute? Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki, ni ya projet ya za Paris Saint-Germain, ni ya projet ya za Barcelona bifuza gukora vyinshi biremereye, ariko uhagarariye projet kuri tapis vert tukaba tuzi ko ari umugabo mwiza, atanga vyiza kuri club, afise n'abagabo beza bo guha ubutumwa, bo kubwira ngo genda mu nkorera iki bakavyumva, ariko ubwiza yifuza gushika ko ntibuba ari vyo buza kugaragara mu vyiyumviro vyiwe. Mpora ndabibona kuri bamwe mu bakinyi, umukinya akakora ikintu mu kibuga ukabona ko ubwonko bwamutegetse kugikora, ubwonko buravyemera, kora dribble mu bantu batatu bose ubera imino gende, ariko amaguru ntamukundire. Ubwonko buratumye amaguru atabanda baravye, ndaza kuba dribble bose ndarengana ndagenda ndabasiga inyuma, ariko amaguru yacanga umupira mu birenge ntukunde. Ni Flambeau du Centre ishobora kuba ari kimeze, gucanga ibintu byose, ubwiza bw'umumenyereza, ubwiza bw'abakinyi, ariko resultat final ikaba itarayishika ko Bahizi. Ubwiwe na Rukondo Jean Dodier amana yavuze twaraganiriye turi babiri, namazani coach from Mirabuziki, kinana kimwe vyose birahari, uretse umusaruro wo kugira ku bikombe tundi cyo twatanze vyose. Cyo kera kirababaje. Ndaramubaza nti niki Flambeau yakwimye gituma utagera ku ivyo bikombe? Ati no kuri ku Imana no bambesha nta na kimwe batamaye. Naco batamaye. Yaba kocha bose n'abagenzi banje hari namushika tugakwashurana sinzi kuvyo turakwashurana pe, haramushika tugakwashurana
Enjo nari kumwe na Vivi Ngozi ndari kumwe na Rukundo Jean Dodier nyene je batinda na muramutse rimwe mamenyereza akiri muri projet ya message ngo zikone turabona amasezerano bayatabura amasezerano arahari urumva barambwira ati oshi igirisi zunguruka mu mamacha mikaro twimba utwika uti nayo nkubaje gukora waje kugira iki tenga uzogenda ubwira abantu ngo iki niki atariko akabaye wize coaching nawe uzotufasha kuko ari naho mwataka umuntu nyene ugasanga ni atari Dodier amwiye ngo hari ikintu kigira malediction ata mpamvu umusaruro ukabura ata mpamvu ni mwana genda kubwiza ukuri twebwe jewe nawe twotanguza iciyumviro tuvuga ngo ijuru ntabwo riri mu kuzimu kuko niko Bibiliya ivuga ijuru riri hejuru nyene hejuru nyene tugakoresha formule yo kubwonko bitubwiye bati rero tuduge mu ijuru tugende je nawe tukurira ku bitoki mission gafeiring kugira tuguruki yego tukagenda ku biti birebire bigafeiring tukaje ku ma etage maremare wapi bigafeiring tugatabaza indege zikatugeza mu kirere twaguruka tugasanga dutera tuja hasi yo kudoga hejuru bigafeiring ati atubwira abantu ngo ni malediction wapi ubu ukumvira gushinga ugwawe nta mukobwa ufise apari uko ata mukobwa ufise nta nzu ufise muza ko kahano nta nakaranga muntu uranarondera nta n'ivyeta nta na mariage nimwe ugeze uje ariko urabyose uvuga uti jewe umunsi ndarana umuntu ugacura na gripira cyangwa ugacura na Agnes yirengana ariko arigi nyasi nafise ivyumviro nk'ivyo mukabana umunsi wa mbere no buryohe uwa kabiri uwa gatatu inguma kundi wa mbere nyese gaca tangura kukudita tuzabwira abavyeyi ngo nagize malediction wapi kare kafi no wapi katuganire rero kinyamupira iyi kipe ni ya Mutama Venera nagiriwe amahirwe yo kuganira n'aba banyine no equipe Flambeau yego ndanabashimire umwe mu bantu duhuza nk'abandi bandi ma equipe yose kandi nabyo bizoteza imbere umupira buriya nabonye nko mu bindi bihugu mumenyesha makuru w'inkino Gomburi Sare Chimirati Clive Gomburi Sare Ferguson araza mukaganira atitaye kucuri mugabo kuvyuri buri kurakora mu mupira w'amaguru ari nawo mukaganira nshimira izi ndongozi za Flambeau nari natanguje urugendo rwo gucokora ngo mbega ko mwarondeye imibura Boba ko bivugwa ko mwarondeye imibura Boba kare mukarondera Paris nivyo mama bati Paris yaramaze n'imisi Gitega abandi bati miburo bimwe bidasanzwe mugana sanze indongozi za Flambeau di centre bujya n'abanyamupira mu ntara yego none kubera kibatirukanye Rukundo Jean Dodier icambere muri Flambeau di centre niba abantu batahura ngo nta muntu azohurizwa ko na bose bien sûr nakashobora kuba yaraje kavuga ngo umwanya muzowugwanira ntuzamutangura mu kibuga wewe ukaje muri kakagwi ko kumugwanya mugabo mu boss akabona ngo je ko ndaguhemba ubwo ndiko ndaguhembera ibikorwa byawe canke urumva ko no guhembera amajambo uza kumbwira ko nakarimo iyo bavuga uti basi jewe ndi wa mukinyi asubirira habwa iminota 20 ni Jamel bitero equipe kandi mva kuri bando touche yarankinye umwanya yego ico gihe umumenyerezo hoze ati sobanura ingino no muntu mu mwanya muto ariko akabari batsinda ibitego batsinda yego
uribuka yuko ari byo biri kuba kuri Alexander Sorloth na Atletico Madrid ndetse na Diego Simeone. Yego. Diego abwira uburongozi bwa Atletico Madrid ati mwanguha uyu ni jewe namuguze. Nari nabonye performance ziwe ibyo ari gutanga avuye kuri bando touche hamwe no mutanguza mu kibuga sivyo yotanga sivyo yoduha. Reka dukoreshe Julian Alvarez nka nimero 1 aba Antoine Griezmann ku ruhande rwa Alexander Sorloth tuzogenda tubimwinjiza mwo gahoro gahoro tureko performance atanga avuye kuri bando touche arizo yonatanga tanguye mu kibuga. Yego. Monami Ramirez atsinze muri match zibiri iyabo Mamuru hamwe n'iyande donc match yabo Mamuru na match retour. Mugabo buke ngo muri Primus League murangira Ramirez isu mukinya tangura meme na coupe du président murangira Ramirez na datangura mu kibuga. Mugabo araje no mu ntango za championnat gatanga yabanje kuvugwa mu yandi maye. Yego atanguye kwisanta nko mukinyo muri Flambeau gahoro gahoro muri za match zikenewe ni utawe akamaro ka murangira Ramirez agutsindiye muri match zibiri grand match zari zikenewe utanguye kuvomwo murangira Ramirez nubwo bavuye kuri bando touche turatahura agaciro kiyo ibaza rero murangira Ramirez iyo abari wa mukinyi yakoresheje cyane muri Primus League akavunika na nyuma yo kuvunika mugahura na Mamuru yavunitse mudafise base n'undi mu nimero 9 ari bubafasha nashaka atari mu bihe byitse. Vise interview zitarasohoka nakoranye n'abakinyi ba Flambeau aba muri vestiaire igihe batsindwa na Rukinzo kuri final meme hari nizo muri Primus League zitarasohoka hanini zigaruka ku kuri kwishi. Yego. Kuko umukinyi aratsinzwe ni kuri final emotion ziwe ziraduka. Atsinze demi finale emotion ziwe ziraduka. Ugerageje kuzumviriza nabo baremera ko bafise umumenyereza mwiza. Ugerageje kumviriza uburongozi nabo baremera yuko umumenyereza yitanga bishoboka. Kuko hari utujagari tutari muri Flambeau du Centre. Iyo freedom ishobora kubita kwiye. Mugabo no muri Real Madrid babuze La Liga, babuze Champions League, babuze Coupe du Roi, babuze Super Cup. Ntibashobora kumva ari Real Madrid ukuri. Flambeau rero tudaciye mu majambo menshi nasanze idakeneye umumenyereza asanzwe. Nubona ngo Jean de Dieu Rukundo arahindutse. Yego. Kuri yaje wa muzungu Monchiro. Buriya Monchiro bamwe mu bafurambo bamubonye muri stade. Yego. Monchiro yaje aza abakinyi bose ba Flambeau. Monchiro yaje afise ama video y'abakinyi bose ba Flambeau hafi nka bose. Monchiro yaje amaze gukora na Rukundo Jean de Dieu amuzi amaze no kumubona afise ibyiwe byose. Monchiro atangura akazi. Erega no kuri Monchiro ibintu n'ivyari vyoroshe. N'ivyari vyoroshe nyi. Ugiye ukaraba amaraporo uburongozi bwa Flambeau bufise. Barakwereka bati ibi byaba kuri Monchiro ni navyo biri kuba kandi kuri Jean de Dieu. Kuri Rukundo Jean de Dieu atariko uriya nuko we yari umuzungu ari abantu batamwinjirira cyane. Ati cyo Flambeau rero no musi ikeneye twe twaramaze kukimenya sukwirukana Rukundo Jean de Dieu. Oya. Hari abantu bamugwanye ko mu burongozi. Hari n'abandi bavuga bati oya nagindi. Mugabo babandi bafata ijambo ryanyu baramugwana naguma. Club rero igeze muri finale ya Coupe du Président. Ikuyemwe ama club abiri yitwa yuko akomeye Mamuru hamwe na Aigle Noir de Fighters. Kivuze ngo nimiburi wa muntu yavuga ngo Rukundo Jean de Dieu buriya si n'umumenyereza mubi arafise rezo. Aho wa muntu rero yigirira icinze Rukundo Jean de Dieu afitiye ubwoba nawe ni ufitiye ubwoba mbega ubwo ntashobora kuba umwana wa Mare ntakagera ubijanye n'ibyo kubura ibikombe mu vyara. Izi club musonga timeze neza mu kibuga mugabo mumenyereza nawe ibikombe biramwinyegereze twomara biramwinyegereza Guma y'umukwepa. Hanyuma ya Flambeau nayo irahageze yoyo unaritse n'ibibazo by'abamenyereza
ngiya club mingi kanu kibikombe hari ukuntu bikwepana iyi finale iraza ko bimeze gute mu gitondo cuno munsi naganiriye n'indongozi z'iyi ekipe ambwira ati victoire ni ikintu gikomeye ati kugera muri finale ni ikintu gikomeye muri yo ni wabo barawuhabwa frero urumva ekipe yatsinzwe D1 bari babwiye ati basi ni mwanganye byo nyine tubaho miliyoni mutsinde araza kuba amata avyaye amasoro canke araza kuba amavuta avyaye amata canke araza ni kimwe muri ivyo mugihe ekipe yatsinzwe uburongozi buravuze ngo mwashitse muri finale akazi gakomeye mukuyemwe bumamuru amafaranga turabakubita pe ni mutahazira yoye amafaranga turayaba iyi ni Flambeau none ekipe ngo wibuka za Rayon Sport ibibazo zifise ibibazo by'abahagarikizi uburyo sometime bukabureka abakinyi ukavuga ngo turahari ishire mu mutima w'umukinyi wa Flambeau atsinzwe gatsindurwa kuri stade runani byitwa yuko yararusha kuko burya mu mamureka gutsindira kuri stade runani kera Flambeau yego sinzi ko byari bwanabe mu mateka none aho bumamuri tsindira Flambeau kuri stade runani abantu banyibutse mugabo ni kera nimba byarabaye ni kera nayo mu ngino z'ubu nagenda je ni monchira y'abagomboye kukanyuma yego ahubwo byaheruka babatsinda kuri finale ya 3-1 ndibaza niho babatsindiye ari Monchiro Medica niho yatsindiwe ndibaza Muri yatwarira igikombe prime rero bayikubiswe ekipe yatsinzwe gahabwa prime y'umuriyoni kuri buri mukinyi mesherazam iri ni deni rikomeye n'abakinyi ubwabo mu mutwe barabizi ko irari deni rikomeye ikiza kwishurira ideni ni iki none umuntu atazoba ari Yigitega 24 uyu mwaka ushobora kurangira avuga ko atakintu yabonye muri Primus League canke muri championnat umupira ukinigwa ku butaka bw'u Burundi uyu mwaka Beni ubushobozi bw'iyi ekipe ntibukekeranywa mu kibuga ubushobozi bw'iyi ekipe mu buryo ntibukekeranywa va kukuba umuntu akubwira ngo ntsindira Aigle Noir ndaguha prime y'ibihumbi 500 barayirose ntsindira bumamuru muri match ale ndaguha prime y'ibihumbi 500 ati noneho rero fata urugendo Yigitega ugenda utsindire bumamuru mu Cibitoke canke unganye ndaguha prime y'umuriyoni message bagutumira kunaniye uratsinzwe ariko naho utsinzwe urabonye qualification ushitse muri finale bati no gushikayo nakazi katoroshe iyo tabakira gitsindo baronke yari yaza tirobi kari kabaye tirobi kandi muri tirobi ajya kuri stade runani bo muri abanyezamu bateye ubwoba nibindi igitsindo ca Murangira Ramirez kirabafashije ko babandanye bati ni igitsindo mwaronse ariko mu kukironka mu kironse nka equipe mwatsinzwe mu bigaragara ku rupapuro mwatsinzwe ariko victoire mufise niyo gushika kuri finale akira amafaranga yayo yatore akira iri ni deni abakinyi ba Flambeau du Centre bagiyemwe abafana bagiyemwe uburongozi bwa equipe ya Flambeau Abdul je turiko turakorana Classic Sport yego nijyambere mbonye ko di president Yoshuko imeze neza pe iraryoshe pe umva kuva nakurikirana umupira ashobora za Vitalo za Lidia League za
kipe ya Jiminda yizeye apari ya Jiminda yizeye za Messager Ngozi za Olympique Star mugabo kubera umunezero izi ekipe zampaye kuva muri quart de finale demi finale kugeza kuri finale niba nzoba ndiho anje ndemereye abakunzi b'ikiganiro n'abakunzi bino samirizi yuko no mwaka nanje ari we wanje uyu mwaka ni wo wawe ntabwo ari umwaka uza uyu mwaka ni wo wanje nanje prophète le grand prophète de tous les temps. hari ikintu navuze ngubwira wumva ntavunika hari ikintu navuze uyu mwaka mugabo je uburyohe bw'ikupe di president ntabwo noreka ngo bwijana uko buherekezwa n'ikintu kizima kandi gifatika kimeze iri fuko buherekezwa n'ikintu gikomeye cyane nagiye mu Kayanza imbe irankubitirayo merego nabi cyane kandi uhaguruka ngaho ugiye naribagiye kubaza none kumenga nta kintu cyo kwifunguja nyete ari haruguru urazi uko hameze mbe irakubita amatwi kajugumira wewe baze maze imyaka hafi 5 amademi final n'amafinale ya Coupe du President mbamari senari bwajyohego nkuko yego oya naravye umunezero uvanye muri match ya Vitaro na Musonga ati ndavuga nuko byogenda kose ibintu byari bimeze neza cyane ama equipe ahura ameze ukuraho none ibaze 2-0 Flambeau ariko Flambeau iciye itsindirwa ku runani D1 mu Kayanza Stade Ngoma igitsindo kimwe ku busa ugacuraba n'uburyo Aigle Noir yatashemo Coupe du Président table kubyoshe cyane byoshe imeze neza byoshe cyane hamwe ngo final hagiye guhura Musongati Flambeau derby yo mu ntara ya Gitega uyu mwaka amasezerano ikintu gikomeye cyane uyu mwaka ntabwo kurindira undi mwaka le grand prophète ama ekipe aduge hejuru le grand prophète nawe aduge hejuru agira icyo akoze amanuke nta kumanuka kabisa uzonyutse ati cya kintu waragikoze inyuma y'amezi 2 cyangwa 3 niwe uzobwira abantu ibi bintu ntibishobora kwijana mu designer wa Flambeau kabisa Flambeau ateye ubwoba ameze neza ibaze shay suspense ku minota 81 muragomba mugiteretsemo cubita 420 ubushobozi na experience bikajana ku minota 81 handi ekipi gukeneye Flambeau igitsindo gishobora gutuma yisanga muri final 2-3 demi final mukuyemo bomamo Muri cyane nababwiye abwa ni museke ijuru mugiriki mugire gute tegura club yanyu mu mwakuza iyo mwaka bizaragaragara ko bigiye guha Abdul we nukutari ngako ino sambiriza umwaka nukurutangura yego nabwiye nti ibintu mukoze muri Mercato amaranga mutima mushizemwo bamwe mu bakozi mwirukanye decision zimwe mufashe zishobora kuzotuma mwicuza umwaka wera kuri Bumamuru Club yabo yabuze utuntu duke gusa Ramirez urangira Ramirez zewa matatu kabisa meze neza dangi kabisa ngene mu ntango za saison ama equipe menshi yari karagomba kumuvana muri Flambeau ngo murangira Ramirez kabisa hamwe yananiwe kwipevera uburemere Bumamuru rero bari babwiwe match yaruka bahawe 200 ibaze Abdul club
nanditse kuri page yanje ya Facebook ngiye gutanga prime y'amafaranga 200,000 kuri buri mukinnyi. nza mbona hari umuntu yandikiye ngo umunyamabanga wayo ibyo bintu nabyazi. Ese afisa yahe mabanga rero umunyamabanga ntavyazi ko ikintu nk'ico cyateguwe afisa yahe mabanga. Nege mbona umunyamupira ambwira ati wavyanditse ariko umunyamabanga wa equipe ntavyazi. Wowe uri hanze ya equipe ya Bumamuru ivyo urabizi ko biza gukogwa vyemewe. Mugabo umunyamabanga wa equipe ntavyazi aca biziko. Chambaza uwundi muntu ni mbega munyamabanga wa Bumamuru ko ntamuzi ninde ngo hajya rabaho club bongeye babwirwa ngo prime turabaguriza kabiri ni mukura mu Flambeau bivuye ku majana 2 bigiye kuba majana 4. bene guhabwa prime ntibigeze bamenya ati mbega ni ryajana ryabaye majana 2 cyane n'amajana 2 agiye kuba majana 4. aya data ubundi rero ikintu nkabona muri baba bakeneye sikindi nuko ufata bariya bakinyi nyene uzi bahambaye kubwira uti Kane nunsindira ibitsindo 2 mu minota 30 ndaguhumba amajana 5 ngibi Chuzawaki Enoch nutsindi igitsindo kuri kufra nutsindi igitsindo kuri corner direct nutsindi igitsindo cha shoot out of box n'ibihumba amajana 2. Ikintu kiba gikenewe no kubwira nkuru nziza Alfred uti Alfred igitsindo ca mbere n'ibihumba amajana 3 ica kabiri n'ibihumba amajana 5. Ivyo binageze premier mu tutarabona ibitangaza cugo muhebe Flambeau ni muzo wamukikuyemo. Ivyo bintu rero buriya Flambeau baranateguye yego ikintu cya miliyo cyavuzwe hakiri kare buriya kigumye mu bakinyi gusa nigikora umuti kijeno ha kigumye mu bakinyi nigikora umuti nikiza kuba abakinyi barabibwirana mu bunyongosho ariko bije hanze umufana vyumva ariko sheri wa Murangire Ramirez yabibonye kuri bahizi Beni Bertrand uvuga ati sheri nzoza ubuganda nzoza kura ze wihaze ariko vyumva nzoza kuraba ati ndazi ko tuzovayo hari ukuntu uri kubyumva noneho uwitwa Emega Kizanyandwa kavuga ngo sha ni impombo no miliyoni ubwo imvura yanje ndatambira ati papa uri cyagitungo kuna niyo uyabona ari kinyopira ariko uri cyagitungo bayaguha yakuna niyo uyabona ata amafaranga bayagutereka iyo bikuna niyo uyabona ubwo bikaze kuba bimotiva na bwa burongozi bwa Flambeau araza kuba yicaye muri stade bamureba bavuga bati none uyu muntu ni kivejuru ni Eliane ni yumviye gute gutanga prime y'umuliyoni ibintu nk'ivyo mu free Flambeau twanabimenye kera ko bazotanga amafaranga umuliyoni twanabimenye ko bariko baratanga 500,000 yego Bumamuru umukinyi njiye mu kibuga atazi kaza kuronka amajana 2 canke amajana 4 we yumva ngo prime irahari yumvira ko byari jana nuko byari amajana 2 je navuze ntibaze kuba amajana 2 hari na bamwe mu ndongozi batari bazi yuko hazotangwa amajana 2 urumva umutwe w'uwo mukinyi agiye guhura n'umutwe w'umukinyi amaze kuba amenyera gukora kuri majana 5 agiye gukora kuri ku miliyoni ariko araja kurondera umuliyoni umwe mu ndongozi za twavuganye mu gitondo yambwiye ati bro qualification urayizi twabahaye kugera muri final badohaye kugera muri final tico kintu atubwirizwa kubaha urabaha atubwirizwa kubaha umva ko match zitatu umukinyi wa Flambeau du Centre hawe prime miliyoni 2 gira ngo umuntu yumva uremera ibi bintu bifise match zitatu tsinda Aigle Noir muri quart de finale 500,000 tsinda Bumamuru match yabereye kuri stade Umuco 500,000 utsindiwe kuri stade Urunani
ariko ku munota 81 ubonye igitsindo gitanga qualification kuri equipe igeze ku mukino wa nyuma batakira umuriyoni match zitatu prime miliyoni 2 iyi equipe ugira ngo shaka umanuka ni equipe terateranya ama equipe yabonetse muri top 4 yose duha abakinyi beza dukore equipe nziza wishete imbere ya equipe ya Flambeau du Centre kagenda tabonye ikibazo murakina irondera resultat irondera yo mafaranga wari kuravuga ngo uwe murangira rameresi nguraza kwitwara gute sheri wawe aramanuka ku kibuga ze kuza kuraba ingene vyifashe murahura n'umufana arakubwira ati uciyana ati twumvise ko mutama yayivuze twumvise ko mutama yarivuze bikugaruka mu incuro nyinshi bavuye gukina na Muri muri match ale babizi neza ko bazohabwa umuriyoni ajyana amafaranga ahubwo bakinye match ale ya Flambeau na Flambeau yakinye match ale yabo bazi ko ari majana 5 mugabo batarinjira mu minota 90 bari bamaze kumenya yuko match ruturo mu mamoro ari umuriyoni wewe wibaze erega ibi bintu ngibi birakoreshwa mu bindi bihugu ugasanga je dufate njoro ko ndumumenyesha makuru ndagwe nk'akarorero gusa sukwemera tuko dukora ikiganiro shobora kuba ndumwe mu bamenyesha makuru bakomeye mu makuru y'inkino hano mu gihugu cy'u Burundi siko yego nk'ubu wibaze umuyobozi wa club yitwa Amasipiri yego andonde gacambira ati andika ko club yanje niye tsinda Flambeau uri mu kinyinza kumuha miliyoni 5 wazanga abakinyi ba Masipiri nibo byizera baravyizera neza cyane bati iriya nkuru y'umuriyoni nitwetangiye hano mu kiganiro none ubwo akantu ka prime yo miliyoni nikabaye buzz ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ikomeye cyane marigre nubwo vyarukuri mugabo numvirije ibiganiro vy'inkino vyose mbona miliyoni bagumye ugaruka niyo motivation miliyoni waciye ibintu ndaza kuba ni muri final none amazi nashize mu ibasa rukuza imbere yanje nakagori ndiko ndakebana so ndatutsinde biragoshe Flambeau tsinde biragoshe atari ko bimeze neza tubonye football nziza tugaruka ku kantu kavuga ngo motivation special kuri Musongati hamwe na motivation iri hot expensive ku ruhande rwa Flambeau du Centre nivyo bigandaguye Vitaro nivyo bigandaguye Bumamuro finali rero iraza kuba imeze gute updates zo muri vestiaire updates zo mu bakinyagatu bwabo abamenyereza ingene batanguye gukenyurana izini club ubwabo bemera ati twe hagize umukinye agira nko wo muri Musonga tuvuga ati aba n'aba Flambeau badukoreye karabaye ni club zigaze ubwo gukebana ahandi bavuga ngo jewe nkini Musonga ati bari muri stade ndi Flambeau nkinye Musonga ati bari muri stade baguma baseguye ibikonjo bifuza baguma baseguye uretse rero na finale ibi byo n'ibindi bindi nabonye derby ya equipe yitwa Atletico New Oil na Olympique Star aho equipe imwe mon ami iva mu gisagara ikaje hanze y'igisagara ikazije gukora imyimenyerezo igasubira kwitahira hanze y'igisagara bati nubuza kumva gakorora kaza kuba kabaye equipe yitwa Atletico New Oil yaravuye mu gisagara ijya gukambika hano biti Kobero mu gitondo fata amabisi bagiye muri entraînement baje entraînement baca basubirayo mu kurindira kwiyondwa ihera mu ndwi kurikira bacakirane muri derby aba rero baje ku gikombe biza kuba bimeze gute MC White merci beaucoup n'umuntu akunda kudukurikirana avuze ngo nubwo Flambeau yogomba igatanga amamiliyoni igikombe kizotakwa Musonga ati n'ivyumviro vyiwe mugabo nta kipe nimwe nga mu gihugu cy'u Burundi rusha umukinyi Flambeau anime mugiye no kuraba Flambeau imaze igihe domina muri derby umugwi witwa Musonga ati
no mu basasanguzi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi biragoye kuvuga ngo Flambeau nizotwara kino gikombe, Musongati nizotwara kino gikombe, biragoye. Musongati imeze neza, meme na Flambeau imeze neza. Hano twitega ibitangaza. Niyo mpamvu mbwira ngo tuduge hakiri kare ku munsi wa gatanu dusohoka ngaha muri Igitega tujya ubuzima muri Classic Sport. Abanyagitega ndabazanira paju ku makamera nk'igihumbi ameze neza cyane avanga utuntu hirya na hariya. Umusore twa Abdul tuzoba turi kumwe none n'abanyagitega bamfata neza we. Igitega bameze neza. Igitega bameze neza. Avuga ati hoteli ngiyi ushaka gutembera kana gutembera ngako cura katabura neza cyane akantu ka cyane rero ugasobanura ibintu byose akantu ka cyane ariko dushimire n'abanyamakamba ingendo zose nakoze Makamba Muhinga none ni mu ntara neme na za stade runani ameze fresh cyane ibintu byari biryoshye abantu rero bifuza yuko tuzoja muri club y'umunezero road to final muze kabisa mutangureye muze to booking hotel Gitega tuze twiryohereza tumeze neza cyane. nuko rero Abdul gikenewe nuko tugiye kuza turabaha amakuru yo mu gikari Flambeau kwitegura gute, Musongati kwitegura gute mpaka